umwuka bafise uyu mugoroba kuri Santiago Bernabéu nyuma yo gutakariza kuri Stadio Benito Villamarín Stadio Benito Villamarín equipe twara Betis ibatsinda hariya iskwera bamereye nabi ifise umwuka Munafi ifise umwuka imeze gute urumugoroba bagarukanye Federico Valverde muri squad yabo ariko mengereza Carlo Ancelotti muri conference press yo ku musore tugatona bigarukiye ko yavuze ati nataba ameze neza turazanduka Vasquez ku nimero 2 kugira ngo dukine match uyo mwuka wa Real Madrid muri rusange igiye gukintagira Jude Bellingham igiye gukintagira Daniel Ceballos hagati mu kibuga umwuka wa Real Madrid imbere ya Atletico de Madrid uyu munsi murabona gute nk'abantu mwe ikintu kimwe cyo mwomenya Real Madrid muri La Liga ne muri Champions League ne equipe zibiri zidasa kuko muri La Liga bizi ngo Barcelona iratsikanche Barcelona ntanciramwe iragitwara kundusha Barcelona iratwara La Liga cyane gusumba Real Madrid Atletico Madrid yoze kanciramwe mugabo muri Champions League baza bafisa kandi kamoto kurukino baje gukina baza bumva indi odere y'ugo rukino bitandukanye n'ubwo bakinye muri La Liga nivyo muri La Liga bakinye imbere ya equipe ya Betis Sevilla yari fise isiko novuga ngo na Anthony bameze neza wanashaka je nta nundi mukinyi na Romarse cyane kurukino rwa Betis kurenga isiko ndetse n'umugabo witwa Anthony nivyo abandi bari bahari abasore nka bashimiya Villa mugabo ugiye kuraba Chimia Villa nje asubira ariko tutabonye Chimia Villa tuzi muri Osasuna Pamplona yabaye equipe yaranzwe cyane n'umugabo witwa Isco yanaje ko batogwa nka muri match irangwa na Anthony ariko bico bisubira bikanyibutsa ikintu nubundi je gukina na Atletico Madrid burya mu equipe afise mediane nziza au niveau mondial Atletico Madrid igomba kwisangamwe kuko no muzo atari vya bindi bavuga ngo ubusaza bunyaga ubugabo nimero 6 mwiza pour le moment ni Rodrigo de Paul ntuzoza kumbwira ngo bo na tubari 6 mwiza ku isi pour le moment mugabo no musari muri beza bari kwakira numero 6 neza azadi uno munsi ivyo equipe bakene kuko ntaco Atletico Madrid iri kuramura nka equipe yo bifise numero 6 mwiza de Paul arahari bafise mediane irimo uno mugabo yitwa Conor Gallagher uza gusanga yabatangurira ari nk'abakasere bagera kuri 2 hari karaba consistency mugabo kana kitwa Pablo Barrios kamaze gufata kiba Pablo Barrios akana karamaze gufata umwanya ugacuhindukira ukaba kwa Real Madrid esko no munsi mediane iza kubirimo Luka Modric iza kubirimo Arda Güler iza kubirimo Brahim Diaz nk'umu numero 10 canke Rodrigo biragenda gute ako niko kanumengo karafise karatema confusion ku rukino rw'uno munsi hagati ya Atletico na Real Madrid mugabo ngirenda gutangariza ijambo rivuga ngo Real Madrid kwisanga kuri Santiago Bernabéu mu rukino rwa Champions League bisiguye ikintu kinini gusumba kwisanga Santiago Bernabéu ari urukino rwa La Liga kuko nk'ubunye dusubije ubwenge inyuma 2022 Real Madrid nivyo ntiyari ifise yinivombi nk'iyifise no munsi mugabo nta rukino na rumwe baje kubatsindira hanze ahubwo baje kuba bamarakazi bamaze kugera novuga ngo kuri Santiago Bernabéu kubera iki umufana wa Real Madrid arazi ngo muri Champions League dusiguye iki imbere y'ama equipe nka iyari yo yose yabaza Manchester City zaba Paris Saint-Germain Real Madrid isiguye iki muri Champions League bikamubona ko ico kintu novuga ngo kibatera izo nguvu ntuze gutangara no musi ubonye Vini x2 taruherutse kubona gusumba wabonye ku match ya Manchester City uziko nabonye muri La Liga yarutse gutsinda gitsina mu mwaka uheze ya muri 2024 muri 2024 Vinicius Junior ya mbere yo kwatsinda kuri match ya Girona hari mbere ko atsinda match ya Girona ya kwatsinda ko match ya Girona kuko imbere ya Betis bakiye na Girona kuri Girona yaratsinze igitsina mu minota ya nyuma kuri pass ya Kylian Mbappe bon sinza kuba mvuga je hanini kuri mbega umwuka ugomba kumera gute muri equipe ya Real Madrid ngo nuko batsinzwe na Betis ariko bimwe mu bintu jewe mbona vyatumye no munsi banatakaza match ya Betis harimo ibiharuro by'ino match harimo ibiharuro byo kudafata riske bizeye cyane gutegura urukino kuko muri La Liga ni sikuvuga ko Barcelona itabarenganya amanota 3 mugabo amanota 3 kwirukana Barcelona biroshe kuyaratrapa kuko muzokina bazokina Atletico Madrid gusumba gutakaza na Atletico Madrid no munsi ukaja Riyad bisa nkuko wowe wamaze kubugira gute usezerego rero umwuka cambere niki nuko ibyo bagiye gukora no munsi ataho bisa bisaniye n'ivyo barimo muri weekend ahubwo ibyo muri weekend byarapfuye mu ntumbero yo gutegura ivyuno munsi bigiye kuba bisangamo imbere ya equipe ya Atletico Madrid dusha tugaruka kuri equipe ya Atletico Madrid y'ubwayo mbegizanye message yayo Atletico Madrid yazi ngo kimwe mu bintu vyotuma twizera qualification buri yadukoze export tukaronka intsinzi Santiago Bernabéu Madrid za nguvu ya horigira zo kuromonta kenshi iri muhira
nazoza ko bagira ari naco gituma uno munsi jewe ahubwo iconzi Madrid sindayibona nka equipe ngomba kuraba umwuka ifise ngo yaratsinzwe na Betis, ahubwo ni equipe uno munsi iri kuri pressure yo kumva ko urukina ari final. Uribuka press conference y'umugabo yitwa Carlo Ancelotti aje gukina na Man City, tugiye kugerageza kurondera resultat nziza, ariko kandi naho twunganya match ni byiza kuri twebwe canke nubwo twotsindwa ariko tugatsindwa bike. Nivyo niyabivuze mwubwo buryo, ariko basumenga equipe yasohotse nka Real Madrid ugiye kwa City at Stadium uvise droit ku bice bike kwijana yo kunatsindwa, basa abantu bakabitahura ukavuga ngo watsinzwe kimwe bibiri kuri kimwe wanganije match, kumva ko resultat ikuremesha wowe uzo buri muhira mu rukino rwo gusubiriza gusumba wowe undi yitwa ko tangu yatsindirwa muhira ku izo nguvu muri knockout stage. Shaka uri Real Madrid nyene kuja kuromonta equipe isanze muhira wagize resultat mbi iwawe, kuko resultat mbi kuri equipe iri muhira ihera kuri match niri menga biri normal ko equipe irondera igitsindo kimwe iri muhira muri Ligue des Champions, menga biroroshe kukironka gusumba kuja kukirondera hanze wara kibuzi wawe. Rero no musi ndabona Madrid iri pressé, iri kuri pressure yo kumva ngo Atletico Madrid twe tugomba dukine match nkuko ata match turi hari. Niyo uno mwuko uri muri vestiaire ya Madrid no musi iyi match agomba kuyikina bavuga ngo nta retour hari, kuko retour ni muhiri wabo bazokora ivyo bashaka, ariko twafashana tukabadestabiliza tukabekeraza tukaronka resultat nziza. Navyo ibitsindo bibiri kubusa Madrid bitwaye Real Metropolitano, buriya numbwira ngo Atletico Madrid bapfa kubironka facilement, mugabo kagenda ufise igitsindo kimwe kubusa partout bagutsinze hose ropire simboni yo mudi izova. Ari naco gituma niyo Madrid dora tuvuga ngo ni equipe nziza muri UEFA Champions League irusha bandiki buri pressure nk'uno munsi Madrid bariko shakure ibinyamakuru byose byo bandika cyangwa urabe probable lineup Madrid umenga igombizane abifise bose kugasika nyuma muvuga ngo iyi match ibyanje biraherura umunsi nka Carlo Ancelotti canke tugomba tubone Kylian Mbappe atangura urugendo gukuru n'urugendo rushasha rutanguye. Iyi match nam isani kumbure turava twinjira novuga ngo mu bijanye n'icoro statistiques zidwa n'ibindi bigiye bitandukanye, mugabo umwuka nimutangare Madrid muyibonye mu ntango ya match iri motive gusumba Atletico. Jewe nico kinama nivugira Real Madrid no muzi nta mwanya bafise wo kwiga match, ahubwo match ni gwabo nibatayijera mu minota ya mbere. Atletico ije kwiga, ije kurondera resultat nziza kugira ngo ize itsindire match facilement muhira. N'abantu mwe bete noire bavuze kuba bete noire w'umuntu nuko umunaniza buri gihe cyose muhura. Atletico Madrid uno munsi ugiye kuraba novuga ngo equipe ya Real Madrid barazinanye basangiye bamaze no kinana n'inkino nyinshi stars zikeya nuvuga ngo basangiye ico gisagara, ariko nubwo basangiye igisagara uravye Landry ni navyo witwa Diego Simeone Pablo yagarutse ko bugegeze ibintu byinshi tangaza, ariko hari jambo yavuze bamaje bati Azad bamaje bati umunsi utsindwa na Real Madrid kuri final hasigaye amasegonda kugira ngo match irangire vyitwa ko batahukana igikombe ca Ligue des Champions, ariko Real Madrid ikaca igomba kijya gitsina cha Sergio Ramos ugahita utsindwa na bitsindo bine. Ati uriya mubabaro wa kiriya gihe kuri equipe ya Real Madrid uwo bararangiye. Buriya bishije amabwira nti ujya mu mabaro nurarangira kuri jewe nuzona pfuna rangiye naho nazoba nkiri muri kano kazi ko kumenyereza narabivuyemo. Mu yandi majambo birasa nkaho umugabo witwa Pablo Simeone arico kintu gikomeye cyane kibabaje amaze guhura naco muri karere yo kumenyereza nkuko kwa Carlo Ancelotti muri Istanbul itazovivuye mu mutwe. Arico kintu gikomeye cyane muri karere yiwe mu kumenyereza kwiwe amaze guhura naco gikomeye cyane citwa kubabazwa nande na Real Madrid. Ongera ko kandi ko kiriya gihe 2016 yese sura kandi atsinda ku final nayo ongera ko umunsi muri knockout stage za Ligue des Champions Atletico nize gusezera equipe ya Real Madrid. Rero yagarutse kantu gakomeye no mugabo kandi ugaruka ko gadetaye rega Atletico Madrid na Real Madrid kenshi mu byaro bawurubona ko Atletico Madrid iri capable yo kumetiriza Real Madrid. Real Madrid kabarusha inungayo pete nakakantu kagakojo gusa ni naho kantu yagarutse kuko nagerega Madrid ipfa kwerimina facilement Atletico ngo yatsinze hari na retour yababwiye ngo iri joro kuri Estadio Santiago Bernabeu
tugomba kubabaza Real Madrid kuko turazi ko ishaka kurenganije muri quart de finale. Ati rero tugomba kuyami tubabaza. Ati natwe ijoro kuri Bernabeu tugomba kubabaza. Ngomba rero duhagarara gato kuri no majambo ya Diego Simeone. Birashoboka ko binavuze kubabaza equipe yitwa Real Madrid uno munsi. Dushingire muri performance equipe afise actuel, dushingire kuri effectif afise, cyo tunashingira ku vyo Real Madrid no munsi kiratwereka na absence y'abakinyi ifise bitwa ko bari kuyifasha. Birashoboka ko rino joro witwa Pablo Simeone umuko bivuga nkuko kandi bigaragara ko bigomba yosanga equipe yitwa Real Madrid kuri Bernabeu akaba yo yibabaza koko ngo bivuga. Reka tugaruka ku kantu yana project aravuga ati ndazi ko bifuza kurengana bakaja muri kimwe cya kane gishicanywa bivuze ngo muyandi majambo. Atletico Madrid iribona nka equipe ifise iminota 180 gusumba uko Madrid yibona ifise iminota 180. Buriye gutsinda kwa Atletico Madrid tout simplement no munsi bagaca batsindwa nka retour canke bagatsindwa no munsi retour bagatsinda mugabo bagasezererwa ntaco byo bivuze kuri Atletico Madrid. Atletico Madrid yashaka kwibona ivuga ngo tugiye muri kimwe cya kane gishicanywa ariko twasezereye Real Madrid. Ngo duce tugaruka ku kintu ngo twifuza ko baza Real Madrid ndibaza ikintu gikomeye cyane yashingiye kuno munsi ni performance n'uburyo Madrid ishobora kwisanga mu kaga muri match retour kukijanye n'abakinyi bayo mu gito bayatsinze match yari dufata uno munsi ibiharuro ico byerekana mu bijyanye na performance equipe ya Madrid yamaze gutakaza ikintu gikomeye cyane cyitwa gukina kuko Real Madrid yo bahuye na Atletico Madrid. Real Madrid igomba kurusha Atletico Madrid niba uri gukina ndetse n'uburyo bwo gukonkretiza cyangwa kuvyaza umusaruro ama occasion make Real Madrid bironse mugabo no munsi turaba kajyo iyo utakaje umugabo witwa Daniel Ceballos atakaje organisation, iyo utakaje Jude Bellingham ari suspend uno munsi uratakaje ingufu zikomeye cyane zo kwizera ngo Mbappe na Vinicius na Rodrigo ni baba babi ubusatirizi bwanje ni bwaba bubi ndafise Bellingham yamaca yigaragaza nk'umusatiriza agira kane muri equipe yanje ce nk'umutabazi kwibyo no muzindu kwabyira ngagiza yabikoze kenshi kandi uno munsi ugenda urabe Apollo y'umugabo yitwa Jude Bellingham ariko arabikora igihe twabuze Mbappe na Vinicius na Rodrigo. Mwibuka kantu gakomeye Real Madrid performance bari mu biye bigoye. Real Madrid mu kijana effectif bari mu biye bigoye. Real Madrid mu bijanye na effectif afise uno munsi n'abashobora gukinukira ko gusubiza ko match ya Atletico Madrid Real Madrid ni ngwano. Madrid no munsi bisaba abakinyi bagera kuri 3 bashobora gutangura mu kibuga bose bari averti kandi bari averti muri cya kibanza Madrid afisemo Jude n'uwitwa Daniel Ceballos bari averti muri cya kibanza Real Madrid izi uko defensive mibuze Raúl Asensio ikifata risk yo gusambura mediane Chouameni agacagaruka muri axe kubura Antonio Rudiger atameze neza ijana kwijana ariko kandi ari averti ashobora guhabwa ikarata y'umuhondo uno munsi agaca siburukira ngo gusubiriza kubura Chouameni muri match yatura ashobora guhabwa ikarata y'umuhondo no munsi atayihawe ugasanga Rudiger yayawe muri match yatura gacumukoresha muri axe central. Ibiharuro birerekana ko n'uyu Kamavinga no munsi ugomba wifashe ko Dafse Ceballos na wafisi yo karata y'umuhondo akayironka muri match yatura n'umurongo ongera ko Modric uno musari Luka Modric kuko ziriya karata uko mongera ko hari Kamavinga hari Chouameni na Hendrick ndetse na coach nagarutse ko ashobora gutangura coach Rosanso na coach Ancelotti ari mu bashobora kuronka karto nuzu mubone kuri bande touche yimumenyereza nagarutse ko ashobora gusangura fata Chouameni na Rudiger peut-être n'umugabo yitwa Eduardo Kamavinga ko n'indi solution yari hagati mu kibuga kumba igwe menshi kijya makuru ko Pecho cyanditse ko Valverde atangura ariko atangura ku nimero 2 bivuze ngo Valverde agitangura ku nimero 2 muri mediane simbona risk yo gutanguza Modric wicatse Kamavinga ahubwo ni vyiza ko tubona partnership ya Kamavinga n'uwitwa Chouameni mu gihe match icanga experience rero umusaza yitwa Luka Modric yakenewe gusumba uko match yanse wocu ituma Kamavinga wari watanguje Modric urabe kenshi Madrid bayabuzwa gutembereza rero ibi byose ubifatiye ko biragaragara ko n'ubundi vyanga bikunda iki byaro bitwereka Atletico Madrid ni mu mwanya mwiza utigeze kubaho wo kuba yotsinda Madrid kana isezerera Atletico tumaje nivuge simfata rukino rumwe kuri Atletico Madrid kwa Atletico Madrid mfata inkino zibiri kuko condition Madrid irimo zirabemera ati nubwo Madrid batsinda no munsi ni mwizerere turu birashoboka mugenga Real Madrid bo mfata ko bafise match boko batsinzwe no munsi ibiharuro byerekana ngo izo nguvu zo kuja gutsinda match yetu wagarukanye Jude mu gushobora kuba wabuze Rudiger na Kamavinga canke na Chouameni umwe muri abo cyangwa ukababurira rimwe ko byose birashoboka uzi uko n'ubundi Daniel Ceballos Real Madrid izo nguvu zo gutwara Etihad Metropolitano ugiye kugira yo remontada
c'est un peu difficile gusumba kuja kujera match warayitsinze muri match ari jewe maze kuba ndaba inkino za Atletico Madrid na Real Madrid kenshi ariko bon je nakunze kuba nivugira kuva nangura kora umupira w'amaguru Real sinari bwayibona ari mbi nkuko ari mbi no sezo tuwe twemeranye ikintu Real Madrid ino sezo nimbi cyane kuko nta munsi January bwabone Real Madrid hagera mu gihe nk'iki cara ari gimaze gutakaza inkino nk'izimaze gutakaza uratsinzwe na Espanyol uratsinzwe na Bilbao uratsinzwe na Betis uratsinzwe na Barcelona dushaka tureke gutakaza mugabo kandi equipe ikiratakaza facilement ukanabona ngo hageze zankino ikeneye abakinyi bayo bakomeye nabo yababuze imvune n'amakarto kuba suspendike les performances z'abakinyi wari wizeye zimeze gute mugabo jewe Champions League izi nkino nemera ko zikinwa na experience gusumba ikindi kintu kandi umve ngo ni equipe zimenyeranye uno muzugiye kuraba toute competition confondi kuva zibaho equipe zimaze gukina match amajana 236 mwizo match Real Madrid imaze gutsinda 120 itsindwa 57 bagiranire 59 erega kandi izo match ziriko ziraduga mu kinjana ca 21 sino aho mu kinjana ca 19 ca 20 nini Atletico Madrid no bwo ngo ari equipe isanzwe imbere ya Real Madrid iciriritse cyane ega Atletico Madrid yari equipe nka za Mallorca na za Osasuna Pamplona Real Madrid imaze gutsinda ibitsinda amajana 47 mu igori rya Atletico Madrid imaze gutsinda ibitsinda amajana 36 no kuvuga ngo harimo difference ekara y'ibitsinda ijana na kimwe dufate nk'ubuye bamaze gukina izo nkino ijana na rumwe dufate Real Madrid yazitsinze zose ifise ibitsinda ijana na kimwe Atletico nta gitsindira itsinda bisiguye ngo jewe nuno musi sinodeha kuvuga ko Atletico Madrid ari mu favori imbere ya Real Madrid tugendeye ku ibura ry'umugabo witwa Daniel Ceballos tugendeye ku ibura ry'umugabo witwa Jude Bellingham kuko n'abakinyi novuga ngo bari basiguye kinini muri equipe ya Real Madrid kandi nukukina wigengesera nka Kamavinga uvuga uti sinzo te equipe muri ambiscade mu rukino rwo gukurikira Chechu wa Menisha Rudiga ayi bitware bonye Kamavinga bireyisisa mu mwaka weze imbere ya Manchester City mugabo kureyisisa dans quelle condition equipe ifise abandi meze neza Chouameni byamusabye amasegonda 30 mu mwaka weze kugira ngo bari ikarata mu ndaca basispandi kuri niyo byogomba bikaba yarareyishije kuri harabamwe réussite kuri equipe ya Manchester City oya mugana ariko natanga karorero Kamavinga yarayisise mugiye umugabo yitwa Chouameni byamusabye amasegonda 30 abaronsi karati tumazo siburukino ko gusubiriza ibi bisiguye iki Atletico Madrid igomba kunaniza Real Madrid vyanka bikunda mugabo Real Madrid imbere ya Atletico Madrid ni kenshi yananiwe ntiyaheba kandi uyu muzi ravise umukinyi uzingo match itararangira 0 seconde Vini yohindura urukino match itararangira 0 seconde Rodrigo yogarika equipe ya Atletico Madrid gusumba Kylian Joana ashaka mu bakinyi nkonta ko rino joro Mbappe sina mu konta ko cyane kuko Mbappe ntaco ndabona imbere ankorera imbere y'ama equipe akomeye mugabo ndirukino Benzema yari muri Ligue des Champions sumukinyi wari we wese mugabo ndiko ndavuga mu nzira yo kuvuga ngo amateka y'ama equipe ndirukino hari muri La Liga bari baharaye kuvuga ngo igihe Vinicius akora ibintu by'ivangura ruhu kwa Valence baharaye kuvuga ngo Vinicius ngo no ku rukino rwa Atletico Madrid ngo niya dukorera ngo niya dutsinda igitsindo ngo agatamba ngo turamuvuna ibiki Benzema ari suspend uzanye Rodrigo goes 0 seconde match gitangura Rodrigo acabahoza akabwiye ati mwavuze kuri Vini mugabo ndi capable kwifatira Atletico Madrid abo nibo bakinyije rero ngomba kubona no munsi Real igomba bembe imbere ya Atletico Madrid à chaque fois Vini atarasohoka mu rukino à chaque fois Rodrigo atarasohoka mu rukino kandi Vini yaragomba ko mwizinkino kimwe mu bimotiva ahubwo no kumva ko abafana bagomba kumwifatira ngo reka ndabaye inyishu yitwa kubatsinda kugira ngo munume ivyo mwariko muravuga mubone uko atawubisa bisaniye n'ivyo je ngomba kuba Atletico Madrid ni nziza mugabo de ma part urukino ntiruraba sinovuga ibiza kuva mu rukino ikintu jewe statistique Real Madrid iri favori gusumba Atletico kandi ni yombi yifize effective ikintu statistique makiro kivugira Madrid ni ciganwa rivuze kuri bo n'ikibuga bariko na esprit y'abakinyi tout simplement mugibi yaruro by'ibiboneka guhangana abakinyi uburyo equipe ituje ata pressure yumva yorondera intsinzi nta kintu cerekana ko Madrid yotuza mu match kumva ko Madrid igiye gukina gupfa no gukira kandi vise risk yo kubura match ariko ramenyereye izi nkino nkizi Madrid yakinye n'izindi sinibaza ko ari bwayibone muri condition nkizi Madrid una munsi nk'iyi match dufata karuri ariko zino condition iyi match naho Madrid yari ko vise naho Madrid yari kuri muri no me form iri muno munsi mugabo no munsi vise nk'uyu Kamavinga na Chouameni ndetse na Rudiga
bwa mbere batari kuri risk yo kuba suspend itabuze Jude itabuze Sebaros wibaza bari kwivanaho vyoroshe rero uno musi biriko birakorera kuri Madrid niki nugutsinda match cyane gukora ibyo abantu batari biteze mugabo uciye ugaruka kuraba ico tuma babikora mu buryo bahoze babikoramo uno musi ico kintu ntaco erega Madrid biyahoze bikora tukabona ngo hageze kuri Atletico Madrid Sebaros atari mwiza mugabo uramufise Brahim Diaz natangura mugabo urafise utangura kandi urizese Brahim Diaz uno musi Brahim Diaz atangura match kama vinga ni yatangwe cyangwa yatanguye match mugabo urazingo naho no buraka amavinga hariyo solution muri match retour nkuna musi apare meme y'imvune zishobora no kuba mu rukino gusispanda abakinyi guhabwa ikarata z'umuhondo byo nyine biratuma effective ya Madrid isubira kuba réduit cyangwa isubira kuba no kubice 80 n'ubundi ku yindi match kurikira erega Madrid shobora kwisanga muri ambiscade yo gukinisha David Araba nk'umutizire nko muri match retour muno musi none akarorero Chouameni na Rudiga bakironka ikarata y'umuhondo cyangwa Chouameni akaronka ikarata y'umuhondo Rudiga ukuntu tubona umenga bariko barensista gacagira ikibazo gituma dakina match retour mu ndwiza ucufata solution yahe ucukinisha Jacob Ramon muri match retour David Araba ucuzana David Araba kandi ni risk ikomeye ukizana Araba bavuze ngo test yareshuwe imbere ya Betis ritme yanse ucumutwara Riyad Metropolitano ku rukino rwo gufana gukina bivuze ngo izi condition zahora ziba twabona ngo forme nimbi Madrid na forme bafise mugabo bafise effective twizeye ngo umwe wese yakora iyo exploit mugabo nabo bandi twizeye ko iyo exploit no boyikora no munsi umfashe ndabire bande tujere do Madrid nkamwe Brahim Diaz na Kamavinga na Chouameni bo batanguye kandi bagomba gutangura undabire defense tangwe bo Federico Valverde umugabo yitwa Rudiga na Asensio na Mendy kuri tatu undabire bande tujere nuwo Fede wibuke ngo turasanga urahasanga ruka utari no siro y'uwo urasanga na Hendrik erega wibuke ngo nuwo Fede c'est pas totalement convaincu yuko aza gutangura avuye mu mvune ashikiye muri finale aje mu rukino no kwita finale ni bimwe nako ndagaruka ko est-ce que Fede Valverde twiteguye umugoroba condition physique uburyo kuba umukenya ari fit 100% kugira ngo umutume kuri match nki ya knockout stage ariko kandi ugiye gukina nimwe muri equipe ubu buryo bigaza muri kano kanya dufise nziza ku mugabane kuko Atletico de Madrid muri kano kanya ni muri equipe nziza dufise ku mugabane buri erega abantu bayemera birazibirangwa ivizi ariko je nakubwiye equipe maze gukina Barcelona isezo igakina Real Madrid ikabitaratsindwa nimwe muri izi kabera buryo bwiwe ikabera tsinze Barcelona ikabisiga igira remontada uko yishakiye kuri Stadio Montjuic ikabimaze kugira serie ya match 15 idatakaje atanukunganya Real Madrid zibira ntiyatsinze Man City yazi 90 ahubwo ikintu je bakinangaza Atletico Madrid umwaka ikintu kigomba ndabisubiyemo sindabona Atletico Madrid nziza nkimbo no umwaka ikabura igikombe cyacu cyose kizotume kiba Copa del Rey kigitwara ikakibura ku bwanje ndahabariro ande blanche yavuye kuri Atletico Madrid iri jambo kuvuga ngo bazane Fede Valverde sinzi ko murabona buryo equipe ya Atletico Madrid yataka ni double attaque Griezmann n'umugabo yitwa Julian Alvarez ariko nabonye aso kuvuga Julian Alvarez ntagira uruhande akina nabonye aso kuvuga ati Alvarez wabujijwe ikombe Mbappé muri equipe yitwa Ubufaransa ari muri Argentine cyane n'ubu Julian Alvarez ntagira uruhande akina en fait anyuragirana ahantu hose barigeze wibuke Montez umugabo yitwa Javi Garani mu abantu b'Imana kandi amahirwe yo kugana no muzinari no batangurira arimo ibaze ariko shahu ibaze nk'ubu Fede kuruhande rw'iko Fede ujuvuye mu mvune bagucungishije Rino na Garani bariko bakudugira ko bose ngivyo rero muri vyinshi biza kuba biri muri no derby mu gisagara Madrid nibaza ko turibuze kuva hano twamaze kumenya 11 bari butangure ariko umugabo witwa Aristide wati karata baraziyanaguye indi yakubeshe ahubwo wewe wibesha abantu ngo karata baraziyanaguye indi yaguye ko baziyanaguye umugabo witwa Aristide bakorera ati karata baraziyanaguye reka kubesha abantu ahubwo wewe wibesha abantu wowe uri kurabesha abantu ko karata baziyanaguye bataziyanaguye uziyanagura nkanje Jude arimo izi karata iza bafise oya mubazegere ko baziyanaguye Jude Bellingham arimo izi karata z'umuhondo iyo avuga abatari bazironse kuri match retour equipe Man City ufise carton jaune zine ugakira match zitatu zikurikirana utararonka iyindi ziguma ari zine ariko kandi igihe cyose uzoyongera uzoba suspend UEFA amaze gutangaza ko muri quart de finale abari bushika muri quart de finale bari bafite amakarata ane bivuze ngo batara basuspend aho ikarata bazoca bazigira iki ubu turi muri 8e de finale ikarata bazoca bazihagarika wibesha abantu rero Kamavinga arironka ikarata y'umuhondo y'umugoroba match ikurikirana nta bufise Ancelotti nawe koko nawe akironka ikarata
muraza kuba mubuze kuri bande touche umugabo gato Carlo Ancelotti avuga ati turi mu bibi ati mugabo bino bihe bibi nivyo vyagize Real Madrid kwitwa Real Madrid oni Carlo Ancelotti Mutaliyani n'akagera kuri 65 ndakunda diplomasi amenyereza equipe yitwa Real Madrid ati turi mu bihe bibi kandi biragaragarira buri maso y'umuntu wese ati mugabo ibi bihe bibi biri muri equipe yitwa Real Madrid nivyo vyatumye twitwa Real Madrid tunageraho twari tugeze ayo n'amajambo ya Carlo Ancelotti ndakunda diplomasi iri mu